Eza yereke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Onésime DUSHIMAGIZE. Mu buhinga bw'ivyuma hari MS7 niyonge ko hamwe na Ines Gakiza ne watuma mudukurikira ikibiriraho. Kaza mukurikire ano makuru yo mu kiganiro Humura Burundi avugwa kuri no wa kabiri genekerezo rya 11 Myandagaro tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mbona kure z'umugambwe uri ku butegetsi zirabandanya guhohotera abanyagihugu zitwaje igikenye muri ano makuru muraja kumva ayo zakoreye umunyagihugu wo muri komine Mishiha intara ya Cankuzo hari kwa gatatu heze. Leta y'u Burundi ngirakwiye kubanza ikazana ituze mu gihugu mbere yo guhimiriza abarundi bahunze umutekano muke gutahuka bivugwa n'umunyepolitike Ronald Nyangoma nawe nyene baje kumwumva muri ano makuru. Uguhanahana amakuru yigisha ugwanko no gufasha gukwiragiza izo nyigisho mbi bivugwa n'umumenyesha amakuru wo ku mugabane wa Buraya nawe nyene maje kumwumva muri ano makuru nayo mu kigabane turiho cyo kuri no wa 11 Myandagaro iradio yanyu RPA iganira n'umumenye politike bahunze ahagaruka ku gahombo Burundi n'abarundi bagize mu mwaka wa 2015 bitewe no kwihagira ikiringo ca gatatu Chanya kwigendera yahoze no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aya no yandi ni mukanya ngo birabaje kubona ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ataco bwafashije abarundi barenga 130 bifuza gutahuka mu gihugu c'amavukiro ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari shegera c'umuhanuzi w'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Tanzania no mu gihugu c'ububirigi Jean Bosco Gwigemera amenyesha ko Uburundi buriko burahonyanga amasezerano ajanye n'imigenderanire y'ibihugu mu gihe rero Uburundi bwakuye ko amaboko abo barundi Jean Bosco Gwigemera ahamagarira abo barundi kwitura igihugu c'u Rwanda kugira ngo kibafashe nk'impunzi. Kubisanzwe ubuserukizi bw'igihugu bwategerezwa guserukira inyungu z'igihugu muri ico gihugu buba buhagazemo harimo n'inyungu z'abanyagihugu bari muri ico gihugu nabo rero bahuye n'izi ngorane zijanye no kugara imipaka hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda kubyo bategerezwa kubatunganirizamwo hariho kumviriza ingorane bafise kubaha impapuro z'inzira kandi n'uburenganzira bwabo yisunze amategeko ajanye nabo bose baba bavuye hanze cyane muri iki gihe kijanye n'ikiza ca COVID-19 rero biratangaje kandi biranababaje kumva atakintu babafashije kugira ngo bashobore gutahuka bijanye n'ivyo ubuserukizi bw'igihugu babujejwe babisoma mu masezerano mpuzamakungu ivyene ajanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amasezerano yo mu mwaka w'1963 turanabisoma mu mategeko agenga ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aho hose byerekana yuko ambasade yari ifite igikorwa nyamukuru ndetse itegeko byo kwita mu Gifaransa le devoir yuko guhagararira inyungu zabo abanyagihugu babagana babituye mu gihe baba bafite ingorane baratanze amahera bari basabwe ko bashikana ku mupaka hanyuma bayabasubije ivyo bisigura yuko bababwiye bati mwebwe nitubazi nimenye mu majambo make babagize impunzi igihugu cyabihakanye igisho cy'ikurikirana cyo kwitura icyo gihugu batenye indaro hanyuma bakatunganirizwa uraba ibikenewe cyane cyane mu bibereho ya misi yose muri icyo gihugu cyakiriye. Uruganda rwa RPA rwagerageje gusubira kurondera umunyamabanga mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntiyitavye telefone wingendanwa. Duhamagaye Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo yatwishuye ko ataca bivugako. Hagati aho leta y'u Burundi ngo nibanze igarukane umutekano watumye abanyagihugu isinzi bahunga imbere y'ukwerekana ko ifitiye impuhwe impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'Imahama zandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozifasha gutahuka mu gihugu.
bishikirizwa n'urongoye umugambwe CNDD-FDD nako CNDD Nyangoma Leonard amenyesha ko ico bahunze ataho kiraje. Twe twibaza yuko bihenze ariko ntibihenze kuko nibo batumye izo mpunzi abarundi benshi bate ibihugu byabo barahungaho. Ibigiye bimaze iminsi nkwikirana vyerekeye ibibazo by'impunzi iyi leta barira abarundi ngo nimuhamagare bene banyu bari mu Rwanda ngo batahuke mu Burundi ni heza. Ivyo ntibikenewe nabivuze nabisubiyemo igihe mu Burundi hazoba hari amahoro nta nkeka impunzi zose aho ziri hose zizobimenya kandi ntuzokenera kwigwa buruga uzihamagara canke utuma abantu hirya no hino ngo baje gutahukana impunzi bonyene bazokwizana ahubwo wewe uzotegura aho uzakirira. Ariko nimba ubona ubatera kamo izo mpunzi ntizitahuke nuko hari kibuze nuko ico bahunze kikiriho ico bahuze nasho se kindi niyo leta yita ngo ni leta mvyeyi bazi iyo leta mu minsi heze yakora amarorerwa. Leonard Nyangoma n'umukuru w'umugambwe CNDD atwibutsa ko abarundi batanu bahungiye mu ikambi ya Mahama baherutse kwitura umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamusaba kubafasha ngo bashobore gutahukanwa mu gihugu cabo. Abo batanu bavuga ko baserukiye abandi barenga 300 bari ku rutonde rwaherekejwe ubwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Ariko icabonetse nuko ubwo rwandiko urutonde rw'urwandiko rurimwo amahinyo atari make. Bamwe mu barushize ko umukono barabeshuje ko ataco bavuganye n'abo bantu batanu bashize umukono kuri urwo rwandiko kandi bo babona ko hataraga yuko bahunguka. Abandi nabo ntibari muri ayo makambi. Umugwi wa gatanu nako wa gatatu niwo bashize nubwo bashize kuri urwo rutonde bari mu Burundi kandi batigeze bahunga igihugu, hakaba rero n'abandi bashize kuri urwo rutonde batakiriho. Mu makuru ajanye n'agatekazi na muntu imbonera kure z'umugambo uri ku butegetsi zirabandanya guhohotera abanyagihugu zitwaje igikenye. Akarero ka hafi nako kuri uyu wa gatandatu igendekezo rya 8 Myandagaro aho umunyagihugu wo muri komine Mishiha intara ya Cankuzo yakubiswe agashaya n'urongoye imbonera kure muri iyo komine amuziza kuba atakoreye ku gihe igikorwa yari yamuhaye. Tubaze Josiane Muzaneza. Uyo munyagihugu yahohotewe yitwa Omer aba muri komine Mishiha neza na neza ku mutumba wa Mugera asanzwe akora umwuga wo kumesura no kugorora impuzu. Amakuru dukura Mishiha amenyesha ko ku mutaga wo kuwa gatandatu heze ari huwitwa Sindayiga Simoni batazira Saluma rongo imbonera kure zaho yatuma imbonera kure zibiri ngo zimuzanire uyo Omer. Izo nazo nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha ngo zamusanze ku mugwa mukuru wa komine Mishiha aho asanzwe arangurira imirimo ziraheza zimujana amaguru adakora hasi ku muhana w'iyo ndongozi yazo. Ico gikorwa cyo kumutwara cahawe imbonera kure zibiri. Muri zo RPA yashoboye kumenyamwo yitwa Nzeyimana Moise batazira nganda. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko akihashikanwa Omer yaciye ategekwa kujyama hasi yobitsinda atangura gukubitwa inkoni nizo mbonera kure ahogwa ko yatebanye kositime y'uwarongo imbonera kure muri komine Mishiha. Nkuko umwe mu mbonera kure z'imishiha yavyiganiye RPA ngo uyo munyagihugu yamaze hafi minota 30 ariko arakubitirwa mu nzu y'iyo mbonera kure. Mu gukubitwa nkuko iyo mbonera kure ibandanye ivyigana ngo yari yapfunzwe umunwa kugira ngo ntatabaze, ubona ko yahohotewe ku murangi izuba riva nk'igihe cy'isaha 8 z'umurango. Imwe mu mbonera kure zaraho ikamenyesha ko abakubita uwo munyagihugu bahawe itegeko ryo kumukubita cyane cyane ahataboneka, no kuvuga ku Gisusu no hepfo yaho gato. Ivyababaje abanyagihugu baho harimo n'imbonera kure kuko atari rya mbere uyarongo imbonera kure muri komine Mishiha ahohotera abanyagihugu ataco bazira. Ko muri leta nzeye none bebe imbonera kure birangiye muri rusange twasaba ko ihohoterwa ryohagarara mbere tugasaba ko uyu Sindayiga Simoni yohanwa mbere akabokotsa.
kuri iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwa RPA rwarondenze Imana Moise arongoye imbonera kure zo muri komine Mishiha ari nabatungwa gatoke muri iryo hohoterwa akaba yahakanye ivyo yagirizwa. Turondeye Tegirije Jerome arongoye umugambwe CNDD FDD muri iyo komine yatwishuye ko ayo makuru atayazi. Eka twanarondeye Nzoyisaba Frederic arongoye komine Mishiha ariko turamukena. Aha mwomenya kwiyonze Imana Simoni asanzwe avugwa mu maba batandukanye harimwo no gutwaza inda abanyeshure babigeme ivyaha gushika ubu atigera hanigwa. Arakoze Josiane Muzaneza. Guhanahana amakuru yigisha ugwanko no gufasha gukwiragiza izo nyigisho mbi. Uko niko bisigurwa n'umwe mu bamenyesha makuru bo ku mugabane wa Buraya anigisha ibijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi. Terezo Kiwangura anahanura abakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kwirinda gukwiragiza ubutumwa bucanishamwe. Yasubiye mu Kirundi na Innocent Valentin Singirankabo. En tout cas, partager un message haineux n'est pas partager une information. Iyo utanze inkuru icanishamwo canke y'ugwanko nta nkuru butanze, ahubwo ubufashije gukwiragiza amakuru y'ugwanko kandi acanishamwo. Mu gihe wibaza ko mu gutanga ayo makuru avuga ivy'ugwanko uba uzi ko uriko uratanga inkuru canke inyigisho, muri ico gihe ico wokora wobanza ugasubiramo iyo nkuru yawe n'ubwitonzi bwinshi niwihutire kuyitanga. Nico gituma mu kwiyamiriza no guhagarika amakuru y'ibinyoma dusanga abamenyesha amakuru bafise ubuhinga bukomeye bita fact checking, aho bahinyuza nimba inkuru itanzwe ari y'ukuri canke y'ububeshi. Iyo hatanzwe amakuru atariyo ico bita fake news, bice bisabwa ko umumenyesha amakuru abwira abantu ko iyo nkuru atariyo kandi ko ibibugwanko, ugahirahira ukayitanga utabanje kubibwira abantu ko ari ububeshi, nawe ubufashije gukwiragiza amakuru acanishamwe abantu. Nukuvuga ko mufise ububasha bwo guhagarika ikinyamakuru canke umuhora uwo ari wo wose iyo nkuru yaciyemwo, kuko ubwo butumwa bushobora kubiba ugwanko akavuka ubwicanyi ufatiye ku bwoko. Si vous estimez que c'est un message qui incite à la violence ou au meurtre ou à la haine ethnique. Umumenyesha makuru Kibangura nasigura ko naho izo mbuga ngurukana bumenyi ari nkenegwa mu ihanahana ry'amakuru ngo arashobora gukwega ibibi yakoreshejwe n'abatavyigiye n'ubunyene mu mukurikire. C'est un fait indéniable. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les services de messagerie comme WhatsApp sont devenus... Imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye nka WhatsApp uno munsi ni ntangere kugira ngo tumenye amakuru ndetse tukanayakwiragiza. Ikibazo rero kihari nuko izo mbuga ngurukana bumenyi ku vy'ukuri atari zose zibereye canke zakorewe abamenyesha amakuru. Muri ico gihe zica zicika imihora yo gukwiragiza amakuru atariyo, amakuru y'ugwanko canke acanishamwo abana bariya. Nk'akarorero, uyu munsi umuntu wese kw'isi arashobora gukoresha urubuga rwa WhatsApp. Nico gituma atari vyiza na gato gukwiragiza ibinyoma canke amakuru atariyo kuri WhatsApp, kuko ishikira benshi. Umuti nyawo nuko wewe umaze kubona ko ari amakuru abibugwanko woca wanka kuyakwiragiza, ndetse ukanahagarika umuhora canke umurongo ayo makuru yazananyemo. Ushobora kuronka ifoto canke ivideo ivuga ivyo kujyanisha ubwoko. Muri ico gihe ucureka kwirungikira abandi kugira ngo uhagarike ikwiragizwa ryayo. WhatsApp yonyene iraduhanura ko two kwitondera amakuru ateye amakenga. Erega nibisigura ko kubera ubonye inkuru canke igihuha catanzwe ahantu henshi ku mbuga za WhatsApp ko nawe woca uyirungikira abandi. Haba namba vous aussi vous permettre de l'envoyer à d'autres personnes. Umenyesha makuru Trezor Kibangura ivyo akaba bishikirije inyuma yaho hibonekeje muri no misi y'ubutumwa bwigisha ugwanko rufatiye ku moko buguma buhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane urubuga rwa WhatsApp. Tumira amate dutandukire igisata c'ubutungane. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata c'ubutungane ngo umucamanza afata ingingo yisunze vyashikirijwe n'aba bariko baraburana. Kubona rero ubutungane bufata ingingo yisunze ibihushanye n'ivyo uwitwa yashikirije ngo no guhonyanga amategeko birenze urugero.
bishikirizwa n'umunyamategeko Gustave Niyonzima inyuma yaho sentare yo mu Kayanza iciriye gufungwa imyaka 30 abagirijwe gushaka kwica umukuru w'igihugu mu gutera amabuye imwe mu modoka zimugendanira. Kurikira Gustave Niyonzima n'umunyamategeko. Icambere no banza kumenyesha nuko ugo rubanza rugayitse rudashingiye ku mategeko rushingiye ku mvu za politiki dufatiye ku ngingo y'amajana 232 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanisha code de procédure pénale turabona ko umucamanza ategerezwa gufata ingingo yisunze ivyabona n'ibintu bifashe byashikirijwe imbere yiwe ababuranyi babiri bariko baraburana uwagiriza n'uwagirizwa ro ministère public la défense bikaba biri imbere yiwe rero turavye ivyabaye novuga ko ari ibintu vy'agahomera buntu wabihonyanga iyo ngingo y'amajana 232 kubera umucamanza ntiyisunze ivyo witwara yashikirije witwara ni ministère public umushikiriza amanza ico yitwariye carahindutse rero mu mategeko bavuga yuko umucamanza adashobora guca urubanza kumvo ziwe yisunga ivyo abagiriza n'uwagirizwa bashikirije baburanye imbere yabo rero kubona ivyo baburanye yaciye afata iyindi ngingo n'ibintu bitanajanye na gato n'icaha bari bashikirije mu kubagiriza bihonyanga ingingo y'amajana 232 ya code de procédure pénale umucamanza yaciye urubanza ico bita urutrapetita birenge ivyo umushikiriza amanza yashikirije. Kubwiwe kandi kuburanya umuntu adahawe umwanya wo kuvugana n'umuburanira bihonyanga amategeko mu gihe abagirijwe bafunzwe naho gatana amatohoza akwiye yakozwe n'ubu nyine mukurikira. Kindi naco nuko abo bantu bagirizwa bose bataronse umwanya guhera bagifatwa ukuvugana n'abashingwa manza babo iyo batabafise baranabamenyesha yuko bashobora kubaha abandi ico bitareza avocat commis d'office ivyo navyo niyo babafashe batari kumwe n'abashingwa manza babo bafise ububasha bwo kunuma ico bita droit de silence ivyabaye bihonyanga ingingo y'icumi mu gace ka 5 ya code de procédure pénale nyene kami muri uru rubanza uko turiko turabibona hari ico bita présomption d'innocence umuntu aguma yera gushikaha urubanza ruba ivyo ntibabifashe ko gupfungwa ntibari guca bapfungwa kandi mu matohozo umuntu ari karabiraba umuntu kugira atohoze neza twisunziye ingingo y'ijana na 10 mu gace ka 2 n'ingingo ya 90 hamwe n'ingingo y'ijana na 10 mu gace ka 2 ka code de procédure pénale uwagiriza donke le ministère public ategerezwa kugira amatohoza a charge ya décharge ayo kwagiriza umuntu nayo kumukura kivya muri abo bantu harimo n'umuntu atigeze ava muhira bike bamwagiriza ko yateye amabuye atigeze ava no muhira iwe bagomvye no kubafata nk'uko bo bari ivyabona kandi bakongera bakabafata nk'uko bagirizwa akaba ari nabo bababwira bakabatuma batemonya contre leur conscience ivyo navyo bigahonyanga ingingo y'amajana 235 ya code de procédure pénale nyene ivuga ke niri no peut-être témoin dans sa propre cause nta muntu numwe ashobora kubicabona mu caha ciwe tutere public ivyijejwe mu mabanga yayo no guhagarikira ordre public ikayubahiriza ariko igashira imbere agateka kazi na muntu umuntu ntacungirwe ubusa. Muri iki gisata c'ubutungane nyene Nyamiramabi ikora mu buyobozi bukuru bw'igipolisi yaburanishijwe mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa kabiri muri sentare igwanya igiturire yagirizwa kugigiturire ubwo rubanza rwashizwe mu mwiherero rukazosomwa inyuma y'indwi zibiri tubibaze na Deje irakoze. Opeji Elias Sabindemyi niryo zina giyo Nyamiramabi yagirizwa kugigiturire c'amafaranga y'amarundi ibihumbi 100 amafaranga yahawe n'uwitwa Ferdinand Manirakiza yariko akurikiranwa niyo Nyamiramabi nyene yagigwa n'icaha cyo gukoresha uruyeri mu kwiba abantu Ferdinand Manirakiza akaba yabanje gufotora ayo mafaranga ibihumbi 100 ivyabaye icagirije kuri Opeji Elias Sabindemyi agifatwa mu gesentare igwanya igiturire yagirije iyo Nyamiramabi arivyo kugigiturire kingana n'ibihumbi 100 hamwe no kudahagarika uwagirijwe gukoresha uruyeri mu kwiba abantu Opeji Elias Sabindemyi we yahakanye icaha cyo kujya igiturire ariko yemera icaha cyo kutarangura neza akazi ajejwe umushikiriza manza wa Republika akaba yasabiye iyo Nyamiramabi umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi ibihumbi 200 sentare igwanya igiturire ikaba yashize ugo rubanza mu mwiherero rukazosomwa ku itariki 25 z'uku kwezi kwa Myandagaro. Arakoze na Deje. Pierre Basore umwigisha wo mu Kayanza yaramaze imisi 5 afungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi kiri kwijabe muri zone bwiza mu gisagara ca Bujumbura yarekuwe kuri no wa kabiri. Pierre Basore yari yafashwe ahogwa ko yashize ahabona
amakosa yari mu kibazo ca leta cahawe abanyeshure biga mu gisata c'ubuhinga section technique. Mu gisata c'ubutungane nyene sentare isubiramwo imanza ya Makamba yashize mu mwiherero urubanza rw'abantu 16 bagirizwa kwica abanyagihugu bavuye guca ingero mu gihugu ca Tanzania. Umushikiza manza yabasabiye bose gufunga ubuzima bwabo bwose. Abo 16 bagizwe n'abapolisi 4 hamwe n'abasivile 12. Muri abo bapolisi harimwo uwahoze ari komiseri wa Kayogoro. Abagirizwa icaha barabihakana. Umwe mu bapolisi yavuze ko harimwo ugwanko rufatiye ku ntara. Yasabye sentare kubikorera ko amatohoza kuko abo bapolisi bafashwe bose bakomoka mu ntara ya Cibitoke. Urubanza ruzosomwa kuri wa gatanu mu nyubako za sentare isubiramwo imanza ya Makamba. Muri abo bagirizwa icaha harimwo komiseri wa Kayogoro, utwara zone Bigina, umukuru w'imbonerakure, abakuru b'imitumba 3 yo muri zone Bigina, ibisongerezi 2 mu gipolisi hamwe n'abandi basanzwe mu muhari w'imbonerakure. Turabandanye n'igisata c'ubutungane amenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 9 n'imisi 20 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha nako zabaciriye zose ubwo gufungwa imyaka 2 n'igice c'ihadabu 10 miliyoni kumwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajeje umutekano n'umugwi witwaje igwanisho muri commune Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Amashirahamwe yahanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru yaba ayo mu Burundi na mpuzamakungu abandanya asaba ko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu borekugwa kuko kubgayo mashirahamwe atakindi bariko barazira uretse umuga wabo. Abashinga amateka b'umugambwe senere bariyamiriza ibiro vy'inama ashinga amateka biherutse gutogwa ngo biyobore inama ashinga amateka. Mu Rwandiko abashinga amateka b'umugambwe senere basohoye kuri no wa mbere uko ari 32 bavuga ko ivyo biro vyatowe hadakurikijwe amategeko, hakaba ari mu gihe ivyo biro vy'inama ashinga amateka vyatowe hisunzwe amategeko mashasha agenga inama ashinga amateka. Ayo nayo akaba yatowe n'abashinga amateka nyene araheza yemezwa na sentare yubahiriza ibwizwa shingiro. Abashinga amateka rero bo mugambwe wa Gatogwasa bakavuga ko batagishijwe inama kandi ko batigeze bumvikana kuri ayo mategeko agenga inama ashinga amateka. Abashinga amateka bo mu mugambwe senere ntibahakanye ibiro vy'inama ashinga amateka ariko baneguye uburyo ivyo biro vyashizweho. Ivyo bigashikirizwa na Professeur Didas Kiganahe aho asigura ko hari uburyo umugambwe senere wari gukoresha kugira ngo werekane neza ko batemeye ibiro vy'inama ashinga amateka. Kurikira Didas Kiganahe umuhinga mu bijanye n'ibwirizwa shingiro. Ibijyane dukunda kuba iyo bariko bashaho biro ni ibintu bisanzwe. Iryo kete nanje narisomye nibaza yuko iryo kete ubona yuko banegura utunenge mu buryo ibikorwa by'inama nshingamateka byagenze mu gushiraho iyo biro, mugabo ntibahakana iyo biro yagiyeho. Iyo aba bayihakanye uburyo bubereye iyo habaye ikibazo mu nama nshingamateka hakaba umugwi w'abashingamateka ugira uti iri tegeko rifashwe mu nama nshingamateka ntituryemera, bwa mbere iyo ari itegeko baca buno nyene bandikira sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro bakabibwira bati inama nshingamateka yarayifashe ingingo itora itegeko irenze iyi ngingo n'iyi y'itegeko rigenga ibikorwa by'inama nshingamateka.
turasabye rero mufute iyo ngingo iryo tegeko ryatowe n'inama nshingamateka kugira ngo musabe inama nshingamateka yisubiremo. Ivyo sivyo bavuga. Ubundi buryo bwa kabiri birashika kenshi kugira ngo berekane yuko batemeye biro y'inama nshingamateka yarashitse mu myaka iheze. Abo bashingamateka barashobora kuvuga bati kubera dufise umugwi ukwiye ukubuza ibikorwa by'inama nshingamateka gukora, reka tujye twange kwinjira umunsi hazaba hageze gutora amabwirizwa amategeko. Ivyo sivyo bavuze nyene. Ico bavuze ni uko hatabaye umwumvikano hagati y'imigwi igize inama nshingamateka. Professor Didas Kiganahe amenyesha kandi ko kugisha inama imigwi ya politike igize inama nshingamateka atari itegeko. Naho biruko Professor Didas Kiganahe asaba abashingamateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko batokoresha igikenye bafatiye ku gitigiri bafise, ahubwo ko boja inama n'ingingo n'abandi bashingamateka. N'ubu nyene mukurikire. Umugwi cyo bita le groupe politique nta bubasha mfise atari gukoresha amajwi y'abashingamateka bawo, ni kuvuga ngo kubera kwansi itegeko ngo niheza ngo ije imbere y'abashingamateka bose ngo ritatongo. Mugabo mu nama nshingamateka nk'uko inama nshingamateka zose zo kwinshi zigenga, birasabwe yuko inama nshingamateka mu bikorwa byayo tegerezwa kumvira iminsi yose abo batavuga rumwe, kumvira aho bashize. Iyo badahwanije bakabasigurira neza, iyo bahwanije bikaba byiza. Ntigifikira yuko iyo imigwi wanse itegeko ko ibyo bikorwa bica bihagarara. Ntibisigura yuko iyo umuperezida w'inama nshingamateka agize ati ibi bintu mbona bidakenewe kubanza guhamagara iyindi migwi ngo ndababaze ico bibaza, agaheza akajyana itegeko mu nama nshingamateka atabanje kubaza umugwi cyangwa ibindi, nta tegeko na rimwe abaho nyanze. Ibyo byo kubaza imigwi imibereho myiza y'ibikorwa by'inama nshingamateka, mugabo si itegeko. Mugabo ico muhanura si uko bokoresha ayo mategeko kuri ico gikenye aha umugambwe ufise abashingamateka benshi. Bokoresha ayo mategeko kugira ngo n'umugambwe utari ku butegetsi watowe n'abanyagihugu ufise ico serukira bowumvira, bakagira inama, bakagira ingingo kugira ngo amategeko azova mu nama nshingamateka azabara amategeko abanyagihugu bose biyumvamwo, kubera abashingamateka babo bazoba bayatoye. Humura Burundi. Dutandukire gisata c'intwaro ibereye. Abana bo mwibarabara hamwe n'abakuze bicara ku marigara bagiye guhagurukirwa bagwanye n'ababura amatari bose bo mu ntara batwara. Ivyo biri mu vyasabwe na babura amatari hamwe n'abarongoye igipolisi mu ntara zitandukanye mu nama bagiranye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano, iterambere n'amakomine kuri uyu wa mbere. Abo bana nabo bakuze bazoheza berekwe n'inzego z'intara azo bafatiwemwo ibikorwa bashoboye kurangura kugira ngo bave muri iyo ngeso mbi. Kurikira Petero Nkurikiye n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Wanya abantu biyerereza batagira ico bakora. Yashaka kuvuga abantu cyangwa bateramiye ahantu abandi mu masaha y'akazi abandi bariko barakora bimwe bita amarigara, co kimwe n'aba bantu bita ngo n'abana bo mwibarabara. Mbere harimo akaba rero yasavye babura amatari gukorana n'igipolisi kugira ngo abo bantu bose bazosubira kubona ahantu bicaye bariko bariyerereza tacho bariko barakora ko bazoca babafata bagaca baza kubereka akazi. Akanashimira mbere abamaze kubikora ko hari abo babura amatari baza aho mu ntara zimwe zo bamaze kubitangura hariya za Makamba, agasaba n'abandi ko abo bantu bose bariko bariyerereza batagira ico bakora babicaye ko baca bafatwa ubwo nyene bakabereka bagaca babajana kubereka ico bakora. Ico byavuye ko nuko habaye uguhororokerwa kw'abajejwe kubakurayo bivanye n'ibikorwa bari bafite n'iyo minsi yeze byo gushungura amatora n'ibindi byagiye n'izindi manza zikomeye z'igihugu zariko ziraba muri iyo minsi. Abana rero benshi bari basubijwe ruguru mu mitumba baciye bikinga gahumbezi baca baramanuka ngaha mu gisagara ca Bujumbura bashasubira kuba benshi. Ubu rero ingingo shasha
nuko baca bakora mu bikorwa hari ibikorwa abana baba bashoboye cyane cyane abamaze gukura hari ibikorwa baba bashoboye byo rero abo bana co kimwe n'abakuze bose baja mu byo byitwa marigara birirwa bicaye ngaha bose umushikiranganji yasavye abarongoye intara babura amatari ko aho bazobabona hose baca babegeranya bakorana n'igipolisi hama bagende babereke ico bakora. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano. Igenekerezo rya 12 Myandagaro ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Uwo munsi watanguye guhimbazwa mu mwaka w'1999 inyuma y'inama yahuje abashikiranganji bajejwe ugwaruka ku isi yose itunganijwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Uwo mugwi waciye ushinga yuko uwo munsi uzokwa muhimbazwa igenekerezo rya 12 Myandagaro ku mwaka utashe mu ntumbero yo kutibagira ugwaruka mu migambi y'iterambere ry'isi no kumenyesha ingorane zihanze ugwaruka kugira ngo zitoregwe inyishu. Mu itangazo ryo guhimbaza uwo munsi ryasohowe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji ajejwe iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama yamenyesheje ko bafitiye imigambi myinshi ugwaruka rw'u Burundi hakaba hariho niyo bamaze gushira mu ngiro. Ambassadeur Ezekiel Nibigira n'umushikiranganji ajeje ugwaruka n'imico kama. Ishirwaho ry'ibanki y'ugwaruka ariyo BIJ isanzwe ifise icicaro mu ntara ya Gitega ikabijejwe gufasha no gushigikira ugwaruka mu migambi yarwo y'iterambere mu kururonsa ingurane. Ishigwaho ry'ikigo c'igihugu ABEJ kijejwe kuronderera urwaruka rufise impapuro z'umutsindo aho rwimenyerereza akazi mu bisata bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo kurukarihiriza ubwenge maze rushobore guhiganirwa ubuzi buba bubonetse haba mu gihugu canke hanze y'igihugu mu ntumbero yo kurwigisha ingene rwo urwarwo rwoshobora kwitunganiriza imigambi ruronsa akazi ituma irushikana kwiterambere rirama. Urwaruka rw'ababa 500 ruje ruva mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose ruserukiye mu bisata byarwo rwose. Leta y'u Burundi rero ikaba yongeye guhamagarira urwaruka kuja mu mashirahamwe n'amakoperative kugira ngo rushire inguvu hamwe rwongere rusenyere ku mugozi umwe mu bikorwa by'iterambere. Ikivugo c'uno mwaka mu Burundi ni gwaruka kura amaboko mu mpuzu witeza imbere uterere mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Ugwaruka rero rw'u Burundi ruri mu gihugu uwo munsi ugiye guhimbazwa ruhanzwe n'ingorane z'ubuzima na cane kubera ukubura akazi. Ugwaruka rwaganiye ni radio RPA rusaba leta kubaronsa akazi no gufata kumwe nako mwitangwa ry'akazi. Ingorane ziriho kurwaruka nk'akarorero ubu ntawe zibaronka kubera ataburiho icoba rero nuko leta igakira nk'ubuzi bushobora gukora kubera nk'uko nk'ubu ntaburiho abantu benshi bariga bagaheza amashuri batabona n'iyo baja kubera turonka ico bakora basanga nabo kuja mw'ibarabara gusa. Turiga tukaronka amadiplome tukicara ngaho kugira uronke akazi bikaba umugani aba amaperedofre yagize nk'abantu bake cyane usanga biragoranye bishe dufata n'icyo tureka ubuguruza akantu kugira witeze imbere ubere usanga no bugesera usanga bariko baragutoza n'ibisumba umutahe kitwaje tuma twugarije n'ubukene. Leta ihari uyu munsi yitiriye kuri muvyeyi kandi nkozi ivyo bintu vy'akarengane ivyo bintu vya mwana wa mama vya mpunzi vyova hagakora akazi ugwaruka rubishoboye kandi gafata abantu ku rugero rumwe iyo vy'imigambi bikaja ku ruhande tugakora twese dukorera igihugu cyacu tukaraba ko naho twe twogira akazoza ejo heza. Icyiza ni uko karetera ukomeza gukorana n'abantu bo hanze bagasubira kuza kudufasha abantu bo mu nkajya ba miniyo europeyene na hehe basubira kuza kudufasha bakaronka ukuntu bakeya ubuzi kera niko byari bimeze nako baza hakaza amashirahamwe menshi akadufasha kugira tubasha usanga ubuzi burabonetse mu mashirahamwe yigenga nk'ayapfa hanze ariko ubu nyina na kimwe kigishoboka. Kuba kure y'imiryango yabo ubukene buva kukubura ivyo bakora
hamwe no kutabona neza akazoza kabo nizo ngorane zihanze urwaruka rw'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye mu bakurikira. Ingorane urwaruka ruri mu buhungiro rufise ni nyinshi. Icambere kuba turi mu gahinga tutari mu miryango yacu, iyo ni ingorane. Ica kabiri n'ubukene buva ku kubura akazi, kuko kuronka akazi hano mu buhungiro ntivyoroshe. Ica gatatu no kutabona neza kazoza uko kameze, kuko mu bisanzwe kazoza karategurwa. Kugategura rero turi hano mu buhungiro biragoye cyane. Ikindi novuga no kutiga amashure, kubandanya amashure. Urwaruka rwinshi ntigwashoboye kubandanya amashure hano mu buhungiro, kubura uburyo, kubura amahera y'ishure n'abakurikira. Urumva iyo utari kuriga rero uruvuga ko ari ingorane ntushobora gutegura neza kazoza mu gihe utari kurakurikira ibijanye n'amashuri. Ikibazo rero ni mugaruka duhura bahunze, ikintu ca mbere co ni ikibazo cerekeye ubukene, kubaho udashobora kwibeshaho ngo wishure inzu wibesheho wivuze uramutse urwaye, kuri umuntu w'umusore canke w'inkumi w'umujene uvuga uti nanje byo ntegura akazoza kanje keza, ariko rero mu gihe ukiri ngaha mu buhungiro biba bigoye ko umuntu ategura akazoza ko nta kintu aba afise aba ariko arakora. Ubukene kuba udategura kazoza kawe keje udashobora kwibeshaho ufise objectif y'ubuzima ushaka ku kintu woshikako kubera atakazi ufise. Urwaruka rw'impunzi dusigaze byo kubona akazi. Iyo ushatse rero kugira nk'utuntu udandaza cyangwa ufite nka projet ushaka gukora, naho ikibazo cy'umutahe gica kiza tukabura umutahe. Aho rero ni hahandi usanga abajene nk'abakobwa cyane cyane baca baja mu bintu by'ubusambanyi, cyangwa ugasanga ubaye oblige, ugasanga ugiye gukora mariage utavyiteguriye utarakwiza n'imyaka kugira urare ko wohunga ibibazo gatoyi. Kubijanye n'icokorwa nuko tworonswa ubuzi, twosaba abaserukira impunzi yuko bodufasha mu kuturondera imitahe yo kwiyungunganya. Icya kabiri nuko umwe wese yogerageza akarondera ico yokora mu kwiyungunganya naho limitahe bitaraboneka. Hanyuma icya gatatu novuga kinakomeye cyane nuko leta y'u Burundi yogerageza ikatorera inyishu ibibazo byose byatumye abarundi bahunga, hama tugahunguka tugasubira mu gihugu cacu tukagiteza imbere, na cyane cyane urwaruka kuko ari go nguvu z'igihugu. Kuri uwo munsi rero urwaruka nje nohamagariye amashirahamwe ashobora gufasha urwaruka mu tuntu duto mu migambi yabo, bakadufasha bakadufata mu mugongo kugira dushobore kuronka aho twagera kugira twiteze imbere. Ico novuga nuko amahoro mu Burundi yogaruka tugahunguka, umuntu agasubira kubaho uko yabaho, kuko iyo uri mu buhungiro so kimwe no kubura iwanyu. Umuntu akifuza ko yosubira agahunguka tugategura akazoza natwe ejo canke mu myaka iri imbere tugategura ubuzima tugakunda amafamiye yacu tukabaho neza. Inkuru idushikiye muri kano kanya shiramwe mpuzamakungu gishinze kugwanira agateka kazina muntu Amnesty International riravunira akagohe leta nshasha y'u Burundi kuvyo ikwiye gushira imbere mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu. Mu rwandiko Amnesty International hejeje gusohora ihamagarira leta gutuza kudahana ivyaha, gusubiza mu buzima bw'abanyagihugu basanzwe imbonerakure zimaze imyaka zikora nk'inzego z'umutekano, kwerekana ivyashikiye ababuzwe irengero hamwe no gufungura abahogwa ivyumviro vyabo. Amnesty International isaba leta y'u Burundi kwitaho guha ikibanza no kubahiriza umukenyezi, gushira icuka gituma impunzi zihunguka, gukora ku buryo hobaho ibiganiro vy'akamaro kandi bishika ku nyishu irama, igasubiza ikibanza ukuri n'ubutungane mu gihugu, igashiraho mbere ibikenewe byose kugira ngo umurundi wese ashobore kwivuza no kuvugwa hamwe no kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Tuzogaruka mw'idonido ry'ugo rwandiko mu makuru yacu yejo. Tumira amateye dutandukire igice ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi. Mu kigabane turiho cyo kuri uyu wa 11 Myandagaro mwaka wa 2020, iradiyo yanyu RPA yaga numwe mu banyepolitike b'abarundi bahunze igihugu c'amavukiro. Uwo munyepolitike asanzwe ari nuharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha mu runani Sefor Arusha, aragaruka ku gahombo abarundi n'Uburundi bagize mu mwaka wa 2015 bitewe n'ikiringo ca gatatu cihariwe ku nguvu
n'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Ikigabane turiho cyo kuri uyu wa kabiri kimugishikirizwa na Walter Kwizera. Turiho n'ikiganiro gica hirya no hino uko impunzi z'Abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho abatumire batubwira gahomba igihugu cagize mu gihe kimaze kiri mu magume. Turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Amahoro kuri mwese nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro Turiho. Ikiganiro kibayagira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze igihugu c'amavukiro. Mu mwaka wa 2015 harabaye ibihe vy'injyane hagati y'abarundi bitewe n'ingingo y'uwararongoye ico gihe Burundi umuhisi Petero Nkurunziza yo kwihagira ikiringo ca gatatu ku mukuru w'igihugu. Ivyabaye intandaro y'umutekano muke, abarundi batari bake bahasiga ubuzima, abashoboye kuyanyaga nabo baratabaromoka. Ariko naho biruko abarundi bahunze ntibashitse barera amaboko mu bihugu bahungiyemo. Mu kiganiro Turiho cyo kuri wa 11 Myandagaro, Radio RPA iyagana Emmanuel Ndereyimana, umwe mu banyepolitike bahunze igihugu bitewe n'amagume yo muri 2015. Ari mu baharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Uwo mutumire wacu aratuyagira uko yinjiye mu vya politike, intumbero nyamukuru yatumye aja mu vya politike, imigambi yarafise imbere yo guhunga, n'ico abarundi n'Uburundi bahomvye bitewe no kutubahiriza amasezerano ya Arusha. Walter Kwizera nije muri kumwe kuri micro, ndabahaye ikaze. Uri radio sha uri radio. Imbere yo kuja mwidonido rya kino kiganiro, reka Emmanuel Ndereyimana atwiganira ingene yatanguye kuja mu vya politike. Politike nayigiyemwo nkiri umwana mutoyi muri primaire, hamwe abavyeyi basanga yari parti unique yari prona. Umuvyeyi papa nawe nari nkifise mama akaba yari umuyifebe ku gisata c'abakenyezi muri prona. Kenshi rero wasanga abavyeyi b'abayifebe batwara abana muri encadrement y'abapionier. Novuga ko rero natanguriye pazanje za mbere muri politike ko twaririmba amaslogan y'igihugu tugira ngo barundi wense haguruka kuru Burundi mu buja. Ariko muri secondaire rero sukuvuga ko nabibandanije, nari gucanja muri gere, nari ntambuye guca ubwenge nkumva ibintu bivugwa bya nino ma pratique politique y'umugambwe, ibintu bya karenganyo ku bantu bamwe byaratumye umuntu abamaze guca ubwenge avuga ati nzoja muco nitore. Ubwo rero na gerere sinabaye nkijamwe, hari ama club ku ishure, gerere yari club à part. Hanyuma gushikaho mu gice kigira kabiri ca secondaire ndi Gitega, niho hatangura kuza de mouvement mu gwongosho, bavuga Frodebu, bavuga Parpehutu FNL, hari kuri Bagaza mu 87 ma mouvement politique avugwa mu gwongosho ariko ataraba officiel, igisha kunzu shaure mukabona umuntu mwigana kumbure yavuye iwabo yavyumva nyabi wabo mu nyuma haturode biremererwa. Ubwo rero numva nta bimwe byo ko haje umugambwe mushasha kandi uvuga ko ukeneye changement demokrasi biki tujamwo, kandi twawugiyemwo ngo tugiye kwiyandikisha ahantu comme des membres. Oya, umuntu yarumva gusa ko ivyumviro ni bon, hanyuma amatora ni yaba nzotora ndadaye aratsinda. Bihurirana nuko nanje mpejeje secondaire, nta kintu kinini cyo kuvuga ngo nari mfise engagement nk'umunyagihugu asanzwe. Hanyuma nuko nari mpejeje secondaire nje mu byo kurondera akazi ndakaronka, nakoze muri PAF korana n'abatari bake no munsi bari mu butegetsi. Birabandanya uko malheureusement ndadaye baramwica. Naho akuze yaciye abangira gato kwitwararika ivya politike, urupfu rwa Melchior Ndadaye yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi rwabaye imbarutso kuri Emmanuel Ndereyimana yo kuja muri politike nyezina. Kandi kwinjira muri PAF deja hari saturé, me bakavuga bati hari ubwoko bumwe dushaka kwekilibra. Hatwara witwa Sendege ya Christian ni kera, ariko
histoire yose rangaruka mu mutwe malheureusement baramwishe ndadaye abashambardement histoire murayizi baye ibintu bitoroshe mu gihugu bwicanye buraduka ariko je narakomeje nja kukazi haravyuka imigwi ya resistance mu Nyakabiga mu Kamenge ariko ico gihe Sendege yari havuye batuzaniye uwundi yitwa Jean Marie Sindayiga batazira Ogre rero twarumvise ko ari muri lit bagize nabo autodefense mu Kamenge bari kumwanya kugenda General Adolphe nawe tukaba twarakorana yari garde du corps wa Jean Marie jewe aho biciye ndadaye niho natahuye ke bwa wundi politique utayigiyemwo neza sawa sawa birashobora kuguhitana ntumenye n'ivyaguhitanye ivyo ari byo none kuyirimo bikaguhitana ukabutayirimo bikaguhitana reka nzoyijemwo mitanwe n'ivyonzi canke nzokizwe n'ivyonzi ariko njanwayo niki paraporo izo ntureka zose ziko ziraba kuzogira uruhara rw'ingene ibintu nk'ivyo abantu byadukiza bakicanaka kugira ngo haduke ibintu bituma igihugu cose kiba paralize nzoshore gushika mu bantu urwego rwo hejuru bashobora gukingira igihugu cyo caratumye mvuga nti ndakoze engagement politique. Amaze kuja mu vya politike Emmanuel Ndereyimana yerekeje mu mugambwe CNDD FDD aho yagize uruhara rudasanzwe mu myiyamamazo yashikanye uwo mugambwe ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Umugambwe yahavuye ashinguramo akarenge kuko kubwiwe uwo mugambwe wahavuye uhindura intumbero yawo. Turayatsinda jewe barangena kuba chef du protocole muri senda ndabaza umukuru w'umugambwe ni mbeko jewe ndi umufundi mukaba muri ko munoma mu bintu protocolaire arambwira ati nta wundi uzovyiga azo amaformation amastage n'ibindi nuko rero chanja dans le bain maze nk'ukwezi ndi muri protocole bandagiye muri Egypte kwiga protocole twagiye turi benshi bajya bose ubona bajeje protocole mu bisata bitandukanye turi abantu bashika 30 kibazo rero cyagiye kuba ona je nagiye muri politique mvuga nti gukuravye imigambi ngendegwako twishimikije uci ufata rero najya amasezerano yarusha kwari ukongerako ivyiza ingene igihugu kikiye gutwagwa ariko imyaka 2 gusa mbona ibintu birahindutse basirikare n'abandi bakade bashaka gutunga batarakora kutumvikana mu mugambwe entre umukuru w'umugambwe usanira Rajabu icogiye na Nkurunziza murazi byakurikiye gushika kugwe akuwe hari bace baza rero bati no abantu bari proche ya Rajabu baradushira proche ya Rajabu ku nguvu nakana babagira inshuti ziwe za hafi abo ntidushobora gukorana bafise ivyumviro nkawe ntidushobora gutunga dukorana bose kwigizayo nuko twavuye mu buzi hama maze kubona yuko ibintu bidafise ishingiro by'akarenganyo kunyotora no kurenganya sivyo nagiye muri politique naciye ndemisiona muri CNDD-FDD ndamara iminsi tuganira n'abandi banyepolitike twavuye muri CNDD-FDD hama duhitamwo kuja gukorera kuko muri CNDD-FDD bavuga bati bajya bagiye turazi ko bazoja gukreye umugambwe uwo mugambwe nta uzopfa wemereye natwe twari tuzi neza ko uwo mugambwe batazopfa wemereye kuko batwemerera uwo mugambwe twacha tusubira kuri terre ibintu byose tukabihindukiza abanyagihugu bakaza muri ivyo bishasha twagiyemo ico baragitinye niyo rero twaciye tuyungunganya twese tuja muri IPD zigamiba nshashikamba jejo kwigisha no gukundisha umugambwe mobilisation ya propaganda canca rero hamwe twahora duca kera tukabigisha abanyagihugu yuko ibintu byahindutse ibyo twari twarabemereye siko bikimeze ahubwo ubu haje ibintu byamananiza abantu barahurumbira IPD zigamibanga ku bwinshi gushikaho umunsi umwe barungitse agricole yari cegera ca Adolphe arantumako duhurira kuri residence ubuntu ati jewe umukuru w'igihugu arampaye ubutumwa ndakuzanira ubutumwa nyabatunziza je hari ico tugikorana ubutumwa subundi wewe vuga ico ukeneye bakugurira inzu muri quartier ushaka ngayi Bujumbura baguhe n'amafaranga hanyuma ibintu uri kurakora muri IPD zigamibanga ubivemo chandamuha inyishu itomoye namubwiye ntigenda ubwire Nkurunziza uti akakanya Emmanuel uramwibagiye jewe ntibangura jewe sindumwe asonza ntamenye kwigumya genda ariko ndazi ko inzira mwafashe yo guhemukira abarundi atakizobashikanako nuko rero haheze iminsi murabona amatora yabaye 2010 isagaseseshora umuri barayibye hari imigambi myinshi yaringira akamaro ku barundi n'uburundi Emmanuel Ndereyimana avuga ko yaburijwemwo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aha aratwiganira n'amahinguriro uyu munsi atakibarizwa mu gihugu bitewe n'iyo leta nyene ivyatumye igihugu cy'u Burundi gisubira inyuma mu gisata ca politike.
iyo turonka amahirwe ntihabe ubusuma bw'amatora ngo abafukamye mu igihugu bari bo basubira bagaruke babandanye ivyo barimwo imigambi akarusho twari tuzaniye abanyagihugu ariko kakanigirwa mu menshi uno musa abanyagihugu harabuze ayo bacira nayo bamira abakarorero abarundi n'abarimyi ariko iyo urimye ukimbura utegerezwa kugira amabarabara agufasha gushikana ivyo wimbuye ku masoko genda urabe amabarabara yo mu Burundi ngena meze uno munsi nagahomera bunwa ibiraro byama birkwera bomoka kubera iki amafaranga ategekanije gukora ivyo byose amabarabara ava mu makomine aja ku migwa mikuru vyose byarabaye agahomera bunwa iyo yari migambi nyamukuru imigambi janye no kuvuza abarundi ubu nta barundi bari kuza bahaguruka ngo bagiye kwivuza za Dubai kwivuza mu Rwanda Burayi kuvuga ko i Burundi tudafise abaganga babishoboye ariko abaganga barimwe uburyo n'ibindi vyinshi byo gutanga akazi murabona ko kuvaho Sende David dishikiye amahinguriro menshi yaciye yugara aribwa na za Kotebu za Verundi za Sibuko za Lovenko za Leteri ibyo byose n'ibintu iyo urukura bibwira abajene bubu bibaza ngo uri kurarota ngo ivyo bintu nivyabayeho vyarabayeho vyarariwe ibyo byose byatanga akazi oro bakiriye bakacugara ababikoramwo baca baja muhira nibo baca bavamwo basumani ibitaro byo nyene byari bisanzwe bihari genda urabe Prince Region no munsi umengo ni kuyarara umva imigambi yo gusanasana ivyo bintu ikitashobotse basi gifume kigumuko cari kiri hako kiribwa uno munsi dufise amashure wumva ngo yarubatswe abana ni benshi baja kwishure ariko bakicara mu nkungugu atantebe birateye isoni naho vyashitse Emmanuel Ndereyimana agahunga igihugu c'amavukiro nubu imigambi bari bafitiye Uburundi n'abarundi ngo naho yagiye hamwe n'abandi banyepolitike bahunze baragiye hamwe baragira urunani Sefor Arusha kubwiwe kuba bakiriho ngo ni kimenyetso ciza cyuko hakiri ivyizigiro ko ibintu bizohinduka bashize imitwe hamwe bazoshika kuco biyemeje imigambi twari dufise sukuvuga ko yagiye amazima yongo nico gituma no munsi ubona tugikovya nuko dufise ikizigizigi yuko ejo bukera ibintu bishobora kugenda neza maze ya migambi yacu dufise mu bubati ikava mu bubati tugateza imbere abanyagihugu umuntu akiriho ko twagize amahirwe tugacika ku icumu sinokubwira ngo ejo bukera ngo nijyari ariko urazi yuko bwira ntibushike ku mpeshi twe tuguma twamama kujya bavuga bati utosora ifuku yamiza katsi mu ntoke turacari ko turabandanya twamama tusaba abanyagihugu kwihangana igikuru no kuraba gusingene Imana yo dufasha twese bakarokoka ndazi ko hari abarundi mu moko yose bakunda igihugu bashobora kugitwara bafata ko umurundi ari umuntu mu Bahutu canke mu Batutsi hariho abagabo n'abafasoni bashobora gutwara burya Burundi bakabushikana ku neza umwe wese yibaza mu mutwe bavuga ngo imitwe ikoranye turi kumwe n'abantu batari bake ubu turi mu runani twita Sefor Arusha urunani rwavutse aho urunani rwitwa Senarede twarimwe washaka tusanze twaranyegewe tutabizi leta ya Bujumbura yari yarungitsemwo abantu bayikorera ariko Imana ishimwe bagiye bisokora umwe batahi Bujumbura kumbure batashe kugira baronke agahembwo bemererwa kugira ngo batobe ibyo Senarede yari kwirakora nuko rero basigaye twarashoboye kwingunganya turakora ico twita Sefor Arusha duharanira iki garukanwa ry'amasezerano yarusha ibyo nitwabishika ko igihugu caratwawe dukoresha amasezerano yarusha nukuri nta widoze kiretse banda ndende zitigera zuzura nibyo duharanira ejo aho bukera Arusha izoja habona dusubire tuyikurikize iyo igihugu gitwagwa gikurikiza ajya amasezerano yasinywe Arusha nuno munsi Burundi ni buba muri aya magogwa turimo uno munsi nubu ikiganiro nituriho turiko tuyagana Emmanuel Ndereyimana umwe mu banyepolitike b'i Burundi batakiri mu gihugu aratuyagira ingaruka Burundi n'abarundi bagize babikwegewe n'indyane zadutse mu mwaka wa 2015 naho Burundi bumaze amezi abiri burongowe n'umukuru w'igihugu mushasha yasubiriye umuhisi Petero Nkurunziza yamaze imyaka 15 arongoye igihugu kubwa Emmanuel nta kintu na kimwe cyahindutse mu ntwaro ku vyari bihasanzwe kuko urongoye igihugu atagishasha yazanye mu gihugu narijya abanyagihugu batigeze bamutora akavuga ko icari kimwe mu bimuha intege n'ishaka ryo gukora ku banyagihugu bakiri mu gihugu Emmanuel Ndereyimana umunyapolitiki ari mu buhungiro arabashimira ku kwitanga berekana akabasaba kwihangana kuko kubwiwe nta joro ridaca kandi ngo buraca bugacana yandi ku barundi b'impunzi nabo umutumire wacu abahamagarira kwihanganira amagorwa y'ubuhungiro ntibahendwe ngo bahunguke mu gihe ico bahunze ataho kiraja
kuko ngo hagupfa wozanzama kubwiwe amahoro ntibayavuga ku munwa gusa ahubwo araronderwa igihe amahoro azoba yagarutse ntawe uzobiyoberwa akaba ari no kuri ako kamo gatewe na Emmanuel Ndereyimana umwe mu banyepolitike bahunze bahurikiye mu runani Sefor Arusha ruharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha dusozerereye ko iki kiganiro umutumire wacu yerekanye ingaruka Burundi n'abarundi bagize bitewe na politike ya CNDD FDD yasambuye amasezerano ya Arusha yari yafashije gusubiza abarundi hamwe ndashimiye umutumire wacu kuvyo yatuyagiye nshimire namwe mwese mwari muduteze yombi Walter Kwizera narinteramanye namwe ndabasezeye ndabipfuriza iteka nitekanye Imana ibarinde naho ubutaha Cyari kiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho n'agahombo katewe n'indiane za politiki igihugu kirimo. Arakoze Warateye Kwizera ku kiganiro turiho murakoze namwe mwakurikiye ano makuru twabashikirije. Barakoze kandi bagenzanje Steve Niyunge ko hamwe na Fabrice ndi mu rukundo batumye mudukurikira Onésime DUSHIMAGIZE nabashikirije ndabasezeye ndayifuriza kororanirwa Ho muri Burundi Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye